Nil Sport TV. Ni umunezero kuri twebwe dusanzwe dutegura ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abigeme mw'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Ni umunezero kuko twarakoze kandi birashimwa. Murabona yuko ni nivo y'umupira w'amaguru w'abigeme yamaze gutera imbere cyane, aho buri mwigeme ashobora guhura muri finale bakasha batsinda igitsindo kimwe. Murabona ko intambwe ishimishije mu mupira w'amaguru w'abigeme. Tukashimira cyane abavyeyi bacu arongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi kurya badahengeshanya kugira batange ibikoresho imigwi yacu kuja mu kibuga, kandi ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi ishobora gutangura icese kuri kwamye, yaba mu cyaro ca mbere cyangwa mu cyaro ca kabiri. Murabona yuko n'ubumenyi bw'abakobwa ariyongeye bikwiye. Ico rero turashimiye cyane abavyeyi bacu bama batuja imbere, tukabasaba ibyo dukeneye kugira natwe byabigeme bacu bashobora kuboneka yuko bagaragara no makungu yuko bashoboye kuja mu kibuga cyangwa gusekura igihugu cyacu hanze y'igihugu. Kandi turavye n'icyo batwese mu kibuga no munsi mwabonye yuko byari bishimishije. Nico gituma n'urya mugabo wa mbere kiya gikombe baragikwiye, kuko turavye n'ubuhinga abigeme bariko barakina muri uwo mugwi urashimishije cyane. Bisanzwe ahubwo birasize ubwenge ko kare murazi kumwigeme yaratinya kuja mu kibuga, ariko mwabonye yuko ubumenyi bwose abahungu bafise mu kibuga nabo babisho kubwerekana no munsi. Ni urukino rwarubereye ijisho cyane kubyo yuko ni kiya gikombe gitanze, kuko turabona yuko nagisigaye amahinga abiri. Mbwa tunizeye yuko n'umugore amaze gutera intambwe ukomeye n'amanota ari menshi cyane. Turabona yuko atawundi muntu ashobora kumukorera mu ngata, barekana ko bashoboye bafise performance gusumba yindi migwi, kuko umuntu amaze gusumba amanota 12 cyangwa 15 baba ko ashobora kumufata nasigaye amahinga 3 cyangwa somene zitatu. No kuvuga yuko nco twashimye kugira tumuhereze hakiri kare ashobora gutanga gutegura umugwi, ko murazi yuko mahiganwa mpuzamakungu hariyo badusipurena ugasanga ati nimutangura kuja mu mashini kugira mu ruka abakinyi muje mahiganwa. Twagize hakiri kare kugira imitima mu mitwe yabo tekane, abakinyi batangura kwitegura hakiri kare. Nimba ari kuramforce y'imigwi yabo zosohoka igihugu atari kuramforce hakiri kare, kuko nawe zo kina 3 semaines nta wundi mugwi uzofa ubegere na gatoya. Nkuko turatubikora yo mugwi mu serukira igihugu, turarondegera bashobora kugenda bafise umugwi kwiye, kuko si bose mubona ko tuvuze nk'amapose bakinamo. Murabona yuko ari amapose adashobora kugira abakesho kuja mu makungira bahangana bajya bakinyi bo mu bindi bihugu, ko ne tuzabo tuzohura nabo. Muga hageze tumaze kubona karendere canke ingere bipanzwe, turizeye yuko umugwi Top Girls Academy tuzoronda mu ndi migwi kugira tuwuzurize ibibanza bimeze, bagende bafise ibibanza bimeze neza, kuko bagiye guserukira igihugu. Nico gitose kubafasha kandi bagume bari mu mimenyerezo, eka n'abandi barushoboye kurana n'amasponsor kugira bazogende bafise ubumenyi n'ibintu bise bikwiye n'ibikoresho. Murazi ko umuntu agiye guhangana mu makompetisiyo atandukanye ya Afrika si coroshe, bisaba ubumenyi bwinshi no kwitonda cyane kugira mugende mufise bikwiye, kuko hacaboneka cya gihugu cyacu Burundi. Cyo gituma turiteze ko tubegera hafi turabe bitagenda neza tubafashe, nkuko bamwe twarawukinye umupira w'amaguru w'abigeme na cyane. Murazi ko ari twe twatangiye umupira w'amaguru ndi fondatrice wa football féminin kuva equipe yo mukina manije natangiye kukina. Ico gituma turiteze yuko tuzowegera hafi turabe aho batameze neza tubafashe kugira zoshobora gusohoka igihugu bameze neza. Tukayimiza n'abavyeyi baba ko barakina, tuko turagira competition igana ry'umupira w'amaguru w'abigeme, bakaza kurora abana babo mu kibuga, bakabona ko abandi bakobwa canke haje bagiye gukina hanze barabibona mu mateleviziyo canke ngayi wacu, kuburyo kwamenye kumwigeme so mu kigo kandi canke mu rugo canke aguma akora ibintu byo mu rugo gusa. Bikeneye yuko ashobora kuva mu rugo akaza guserukira igihugu hanze, kuko na mugudakiza. Rero kubera ko twavuye hasi twaja mu makomine mu province hehe ku mashure, abigeme bacu abavyeyi babo ko bavyitabira bikwiye, kandi murabona ko ubu dusigaye dufise intambwe ishimishije mu mupira w'amaguru w'abigeme. Turafise icaro ca mbere imigwi 10, ca kabiri imigwi 10 mu ntara mu association hariyo igaro ryo mu caro ca gatatu. Nukuvuga yuko novuga yuko maze kuvyitabira ku rugero nka 80%, kuko karisiko vyahora mugabo ubu abigeme bacu bose intara zose hose ugiye usanga abakobwa ku mashuri ko arakina umupira w'amaguru. Turizeye yuko mu myaka iri imbere igitigiri kizosumbiriza nk'uko dufise igitigiri uno munsi cy'abigeme.
Now